So shiny like a star mwiza w'umutima zojana nawe no mu busaza tuzosazana baby you so shiny like a star my queen of Sheba biragusa nawe musa. Yes, we back again twagarutse kuri Jafari TV nkuko bisanzwe ushize mwarabonye ko twari twakiriye umusani none umunsi nabagarukaniye uwundi musani uwundi mumesha aje tuzaniye bishasha murabizi ko ndabazanira umuntu w'ama vibe mu hataje kudukinira comedy no iyi channel ya Jafari TV murabizi ko haje ko abasani gusa. Yo bro vipi Fresh man ko mbona wifunze uri pose man ameze fresh kabisa vibe ziri hehe nizinyene man nizinyene ziba usanzwe ufise yeah ko indirimbo za miss nyinshi maze kubona usanga umeze ukundi kuntu wagitinga nyine ibintu by'ibisazo kuntu hambona umunsi uri pose abasani mugeze kuri interview muca muhinduka yeah ntabwo duhinduka turi babandi nyene man yego ariko ndakeneye kubona wa Concoe je dusanzwe tumuzi ni muri stani twa Concoe nkeneye kubona Concoe wa undi nyine muri za ndirimbo baby you so shiny like a star urabona zijya mi vibe nizo nkeneye kubona today. So tugira ko rero wibwira unidondora ku bakunzi ba Jafari TV ku batoba bakuzi. Yo guys Jenny twa uwe Concoe sanzwe n'umusani ndaririmba ya niyo mpamvu mbona hano ni gukora ikiganiro ego murumva neza ko twakiriye uwe Concoe twakiriye nkuko bisanzwe murumva ko turi kuri Jafari TV musani uwe Concoe batari bakuzi batari bazi uwe Concoe afise indirimbo zingaye ku rugwa rwa YouTube ya ku mbuga zanje ya YouTube birashoboka gasanga afise indirimbo ndwi kubera ngumasohora ntabwo nzi ngo nibitigiri bingahe ngezeho ku ndirimbo zanje mu gushoboye kumbaza ati ngeze ku ndimbo ya kangahe nimije gusora indimbi yahe ni yahe ndakubwira ariko sinoshaka kuvuga ati ngeze ku ndimbi zinizi ndakunda vuga bijya bikorwa vyawe ufise kuri YouTube tugeze ku bikorwa bingahe ni vyishimana ndazi birashika kuri 8 kubera rona collabo zibiri nyene twakoranye n'umuntu ari hanze rero sinoshobora kuvuga ati ngo ni ibi nibi uno munsi uwe Concoe arafise umuntu akara supporting ibikorwa vyiwe canke se nka arafise management yiwe canke se ari bako nka kwakundi abamesha bo mu gisagara bibako jendi bako gusa nyene sindabise undi muntu nyene aterera mwaka ukuboko arafise umu sponsor ababoss ba diaspora mugumye muravyumva ko uwe Concoe ntakurambi hari ukuntu je nakiriye umusani kuri Jafari TV aducisha makadoha kantu ko gushitura aduhe vibe nk'umusani kameme wumve ko twakiriye umusani muri lirimbyi akantu nyene ko kudushitura nyene nk'umusani cyo vyumva ivyacu biri strong maparoma abakwifuza bo bazibomba erega ni wewe umfise ivyacu biri strong maparoma abakwifuza bo bazibomba erega ni wewe umfise baby you so shiny like a star mwiza w'umutima zojana nawe no mu busaza tuzosazana baby you so shiny like a star my queen of Sheba biragusa nawe musa niwe marayika. Yes man. Yes mwamaze kumwumva amitwa uwe Concoe mgende mu support ye ku mbuga ziwe zose ndibaza uwe Concoe uwe Concoe tumurondere kuziye mbuga rusanzwe tumenyere ngaha mu Burundi hariho YouTube hakabaho page yanje ya Facebook urashaka kundondera nyene wanditse uwe Concoe ya no kuri Instagram na heno ushatse urandonka nyene uwe Concoe twitege kurabo yawe nande mu basani bakumakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ya kurabo ndiko ndayiyumvira ariko ndifuza gukorana n'umusani yitwa Thompson the Voice ni ukeneye ndifuza gukorana nawe Fizo ntumwifuza ko mbona ari we dufise legend ya nafizo nyene Imana ibishoboye ikagerageza nyene kuma mahirwe yo guhura nawe tukabiganira nyene ya nahe ndavyifuza ariko ntuzana nipfuza cyane gukorana na Thompson the Voice nyene cyo bavyiza kuvuga wifuza cyane gukorana na Thompson the Voice para kwifuza gukora cyane na Fizo
ya Fizari kure Fizari kure ntiwoshikirwa Fizari kure sana nyene numva umuntu ari hanze kugira umuzane ngaha bisaba imitahe myinshi manje rero bisaba rero ko nokorana n'aba bantu bari hafi yanje cyo kirumvikana cyane sa uwe Concoe kajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba Jafari TV n'abafana baye muri rusange ya nuko no abwira ko ndi mu gusohora indimbo yanje shasha nko kwa Mungu indirimbo yanje izuba yagiye rero ikintu no basaba ni kubandanya bamfollowinga kandi ahandi naje kubiyereka ko ndi mu bikorwa kandi hari igikorwa gishasha nje gukora bavyumvise no kuri Jafari TV murabizi nabantu babasani gusa bose mu mutwe so bagenda ba supporting rero uwe Concoe mugende muri indirimbo zike yafise kuri YouTube yafise imicanwa gusa n'imiriro gusa n'amafaya uwe Concoe kana gushimira cyane kuba watwitavye kuri Jafari TV. Merci sana. Thanks sana ma bro.